Yezebeli ntatsindwa n'uwari we wese. Yezebeli ushobora kumukonfronta mu gihe cy'iherezo n'urimo impwemu ya Eliya. Without the spirit of Elijah ntibishobora gukunda ko dushobora guhagara imbere ya Yezebeli. Kandi uyu n'uyu munsi niwe ariko arakora mu bantu b'intabarigwa, mu maguverinoma, mu masosiyete, mu makominote, mu bibanza vyo kuganza, mu miryango, ahantu hose. Ino mpwemu ya Yezebeli niyo uyu munsi ifashe lolide. Turiko tubona kungene ikibi kiriko kiraduga, ingene impunity iguma iri hejuru, ingene injustice iguma iri hejuru. Uyu munsi abavuga ukuri baranyagwa. Uyu munsi abantu bose bahagurutse kuvuga bavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana barahamwa. Uyu munsi ibikorwa vy'Imana biriko biragirirwa amahamwa. Ni ibikorwa vy'Imana vyagerageje kuzigama itara ry'Imana, umuriro ku gicaniro. Naho nyene hama hari amanama ku marembo, amanama y'ukungene ivyo bicaniro bizima, kuko Yezebeli arabizi ko igihe cyose igicaniro c'Imana kikicaka, umuriro w'Imana ukiri ku gicaniro nta bubasha afise. Ivyo akora vyose biba ibintu biri insignifiant. Nico gituma ikintu Yezebeli akora ubwa mbere na mbere ni ukuzimya umuriro ku gicaniro. Maze umareka umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza ko imibavu. Zakariya amubonye ahagarika umutima aterwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Zakariya, kuko ivyo wasavye vyumviswe. Umugore wawe Elizabeth azokuvyarira umuhungu, uzomwite Yohana. Uzonezerwa, uzohimbagwa, kandi benshi bazonezererwa ukuvuka kwiwe, kuko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana. Ntazonywa vino canke ikiboreza na kimwe, kuzuzwa mpwemu yera ahereye kuva mu nda ya nyina, kandi azosanganya benshi bo mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo. Esprit de la réconciliation. Azoyiza imbere, shirakaro kuri 17, ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe. Azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe. Yohana ariko aravugwa kagiye kuvuka, avutse kuri Elizabeth hamwe na Zakariya. Birivuze ngo azohora azi imbere y'umwami Imana ari n'umutima, ari n'umutima. Muri bico bivuga ngo he be a man with the spirit and power of Elijah. Uyu munsi ngomba ndababwire, igihe cyose Imana ikeneye gukora ibintu bidasanzwe yama igihe cyose irunga impwemu ya Eliya. Ariko igihe cyose impwemu ya Eliya itangwa, hama imisi yose hacaguruka impwemu ya Yezebeli. Ahari imisi yose Eliya, aho hantu hari Yezebeli. Nta na hamwe uzokwigera ubona Eliya ntubone Yezebeli. Murashaka kuca yibaza ikibazo, uyu mwanya tuko turavuga hano Yohana Umubatizi yavuka, Yezebeli ninde? Ndashaka nabasubize inyuma gatoya, tugende mu bami ba mbere igice ca 19 kugira ngo nze gusigura aya majambo tujye gusoma hano, duhere ku murongo wa mbere kandi ku murongo wa gatatu. Uyu munsi ndagomba ko tuza kuva hano buri muntu wese atabuye ko impwemu ya Eliya ibwirizwa gukorera kuri we. Yezebeli ntatsindwa n'uwari we wese. Yezebeli ushobora kumukonfronta mu gihe cy'iherezo n'urimo impwemu ya Eliya. Without the spirit of Elijah ntibishobora gukunda ko dushobora guhagara imbere ya Yezebeli. Kandi uyu n'uyu munsi niwe ariko arakora mu bantu b'intabarigwa, mu maguverinoma, mu masosiyete, mu makominote, mu bibanza vyo kuganza, mu miryango, ahantu hose. Ino mpwemu ya Yezebeli niyo uyu munsi ifashe lolide. Ugumane naje gatoya. Maze Ahabu adomdera Yezebeli ivyo Eliya yakoze. Ndakene ko muri kino giki ndakiranshije nk'ijambo ry'ubuhanuzi yuko bivugwa mw'isi, bivugwa mu miryango yacu, ivyo ba Eliya bo mu ishengero rya Kristo bakoreye abavugishwa bayari. Aravuze ngo maze Ahabu adomdera Yezebeli ivyo Eliya yakoze vyose, n'ingene yicishije inkota bakamenye bose. Iki nigihe muvyibuke ko impwemu ya Yezebeli aho iri hari confusion. Yezebeli ariko arakorera abantu batangura kuduta Imana. Uyu munsi turi mu gihe abana b'Imana bariko baraduta ku Mana bizeye. Nivyo canke sivyo? Turiko tubona kungene ikibi kiriko kiraduga, ingene impunity iguma iri hejuru, ingene injustice iguma iri hejuru. Uyu munsi abavuga ukuri baranyagwa. Uyu munsi abantu bose bahagurutse kuvuga bavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana barahamwa. Uyu munsi ibikorwa vy'Imana biriko biragirirwa amahamwa. Ni ibikorwa vy'Imana vyagerageje kuzigama itara ry'Imana, umuriro ku gicaniro. Naho nyene hama hari amanama ku marembo, amanama y'ukungene ivyo bicaniro
ibicaniro bizima, kuko Yezebeli arabizi ko igihe cyose igicaniro c'Imana kikicaka, umuriro w'Imana ukiri ku gicaniro nta bubasha afise, ivyo akora vyose biba ibintu biri insignifiant. Nico gituma ikintu Yezebeli akora ubwa mbere na mbere ni ukuzimya umuriro wo ku gicaniro. Uyu munsi ariko arawuzimya, uyu munsi ariko ararekruta abana b'Imana, abaherezi bo ku gicaniro, kugira ngo baze kuba busy mu buzi bubahemba amafaranga menshi, mu buzi butabemberera kubona n'imiryango yabo, ubuzi butabemberera ko barera abana babo, mu buzi bubatwara kure, bakora amavoyazi bakeneye, vya bindi vyose abantu bifuza muri kino gihe. Ariko ugiye kuraba ni kugira ngo yafebize ibicaniro vyabo. Sakazi kose kaguhemba amafaranga menshi, arakazi kumugisha Imana iguhaye. Hariho ubuzi buriko buratangwa n'impwemu ya Yezebeli kugira ngo azimye umuriro wo ku gicaniro. Ibi nivyo vyabaye, igicaniro kirasambuka, abavugishwa barinyegeza, abandi Yezebeli arabiza. Hari hasigaye umwe, izina ryiwe ni Eliya. Aravuga ati aho vyakabereye ni kera, abantu ntibakimenya Imana bakwiye gusenga iyo ariyo, abantu bari banyamuja irya nino. Aravuga ati ubu ndakeneye yuko mu Bisirayeli havaho ikintu citwa confusion. Ninde ashoboye gukura confusion muri kino gihe c'iherezo, cyane cyane mu isengero ry'Imana? Nuriko impwemu ya Eliya. Ngo imbere yuko ntera isi umuvumo, zobarwikira Eliya uwavugishwa nanje, zobarwikira Eliya uwavugishwa nanje. Eliya amaze kwica abavugishwa Bayali, reba kino kintu katorozi ko Yezebeli yasenga Bayali, aba bari abakozi biwe, siniko no bita ibisego vya Bayali. Iyi version niko ivuga, amaze kubica Ahabu atondera Yezebeli ivyo Eliya yakoze, maze mumvirize ikintu cyaciye kiba. Ati ejo nkaya mangu Yezebeli araheza atuma intumwa kuri Eliya. Narababwiye iri jambo intumwa muri Bibiliya y'Igiheburayo bisigura ngo, bivuze neza, imwe mu mpemu zikorana na Yezebeli. Kuko Yezebeli ntari wenyene, Yezebeli afise ikigwi, afise impemu zikorana nawe, zituma agira gushira amanga, izo arungika gutera amakonfusion, izo arungika mu guca intege abantu. Iyo ubona uriko uracika intege, menya neza ko warungikiwe intumwa ya Yezebeli. Intumwa ya Yezebeli guteye, wumva umengo uburyohe bw'Imana buri buragenda bushira kuri wewe, wumva umenga ibikorwa aho ukora mu kurondera Imana ni ibikorwa dotro, ni ibikorwa vyinshi. Mbega nta kuri twosenga batarinze kurinda turaruha, tutarinze gusubira kubanza kwibabaza, kurara amajoro n'ibindi. Izo ni intumwa za Yezebeli. Sumuntu yaje kubwira Eliya ngo Yezebeli ambye yarungitse intumwa, abo bari bacumye kuri Eliya baje nk'abantu bose yabatongoje umuriro. Muravyibuka? Raba kino kintu, Yezebeli atuma intumwa kuri Eliya ati ejo nkaya mangu wewe ubwawe uti natakugira nguko wagize abo, uti Imana zirakabimuhanira kandi birushirije. Yezebeli yaramaze kwica abavugishwa, kiretse abashika 150 banyegejwe n'umwe mu bavugishwa. Ivyo tuzobiraba hanyuma. Ariwe Eliya yacumye kuri Ahabu atushaka kunyicisha, nje guhagara imbere ya Ahabu. Nivyo Yezebeli umugore wiwe yakoreye abavugishwa n'Imana, n'abasigarije we n'abanyegeze badashobora kugira ico bakoze, badashobora kunyeguruka. Aramubwira ati ejo nkaya mangu wowe nyene ubwawe uti natakugira nguko wagize abo, uti Imana zirakabimuhanira kandi birushirije. Murongo wa 3, Eliya acategwa n'ubwoba, akura hasi arahunga ngo akize amagara, aja i Berisheba hi Buyuda ahasiga umuntu wiwe. Eliya vyumvise, raba kino kintu, impemu yamuteye guca abona ibicapo. Hari commentaire biblique nasoma ivuga ngo Eliya yumvise ivyo iyo ntumwa Yezebeli ivuze, yaciye abona yapfuye. Hano yarahunze kugeza igihe ubuvugishwa bwavuga ukugene amaraso basheshe ya Naboti ku nzira, nabo ayabo azorigazwa n'imbwa, uko nyene bagize nabo. Ivyo ni iswa tuzovuga hanyuma.